Teka Matari turaramukije cyane. Mwaramutse neza. Amakuru y'imisi mumaze mu Burundi. Nukuri amakuru ni meza cyane aho maze iminsi nimotereza Uburundi buramota neza. Uja hanze ukimotereza ukaraba ukumvira izo nyoni ukaraba ingene ari heza. Nukuri nagiye ruguru nirirwa ruguru president wa FIFA yarampaye imipira haduga ruguru hahandi hari abana bakinisha imipira imwe bakora mu masashe babiti ibibangano ivyo nyene yego hanyuma akampo uwo mubangano nanje nkaca ndamuha umupira uvuye muri FIFA. Okay. Ego Madame la Princesse ni giki mwibaza yuko abantu batoba babazi ko canke babihendako? Nukuri abo bantu barababaza jewe sishobora kwishura ibintu bene abatanzi ngira bariko barakurikirana iki kiganiro abatanzi barabaza abandi abatanzi barasoma ibitabo abatanzi baragerageza ni nabanda ndumuntu abaha inspiration sinzi gene bivuga mu kirundi ego citegerezo bararondera hanyuma bakurikire ndiko nakora nk'umumaneke wa mbere w'umwirabure mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse akaba yarabaye umuntu adasanzwe mu bijanye n'imideri n'akahe kamaro k'imideri muri rusange. Urumva impuzu zose twese twambara hariho umuntu yazicafye akavuga ati iyo shati mwambaye tuzoyigira imirongo yera n'iyirabura n'umuntu yavyumviriye uwo muntu agakoresha ivyo bitambara akazi k'umumanika muri ivyo bihe ni ukwerekana akazi k'uwo muntu yabicafye canke yabishonye kugira ngo bitume wewe abagenzi baja kuyigura kuba model uyu munsi ikintu mbona ko coba carahindutse ku biheje nari ndi mannequin nkiriye mannequin muganda cacishikara kugira quelque photo nuko ubu abakobwa bariyerekana aho kwerekana akazi k'uwo muntu yabikoze. Twebwe rero uri umuntu w'umumanika n'umuntu barabirako kugira ngo wa mukliya aza kugura izo mpuzu bavuge ngo naka ngo je bijya bintu ngo yambaye nivyo nshaka kuko bimuha kane umunezero akashamenye neza yuko ivyo bintu izo mpuzu azozigurisha. Ico rero ndiko ndavuga nuko muri mu bihe vyanje ico ni ikintu ca mbere twenda kwiyumvira ntiwari ukeneye kuza kwiyerekana wewe uza kwerekana akazi k'umuntu yabikoze. Ego ubona imideri n'ibijanye na manekina byifashe gute hano mu Burundi? Sinababona ikintu je novuga nuko mu Burundi barakunda ibintu vya model barakunda kwambara ubonye mwibarabara abigeme bariko baratembera burabona yuko bambaye neza mugaye ico novuga nuko bararaba gose les réseaux sociaux bararaba gose TikTok donc acaraba TikTok uwo muntu yambaye uku akamwigana donc arimita ego aba ubuzima akurikiza ubuzima bw'uwo muntu yaravye kuri TikTok ntakurikiza ubuzima bwiza umva yo kurikiza ubuzima bw'umurundi kazi c'est serait mieux ego aravye ati nka Princesse Kamatari je Burundi kazi ego nsi je nambara ibintu bigera n'imyaka yanje sishobora kugenda gutyo umbuye umuntu wese arakwiye kwiraba akisuzuma akavuga ati ibi bintu bikwiwe kwambara nk'umwana imyaka 15 canke 18 mugabo maze kuronka imyaka 40 50 tugenda inda iri hanze canke ibintu bene ego nk'umuntu afite experience muri manekina na modeling mu bijanye na Miss Burundi umukobwa mwiza abereye ijisho aciye ubwenge yoba ameze gute à la burundaise ikintu je nabonye rero nta murundi kazi muri Miss yirabura bose bari inzobe uko ndabibona ku masanamu bose bari inzobe ni nkuko mu Burundi ata muntu yirabura yo bahari nivyo je nabonye peut-être kumbure sinababonye bose uwo mwigeme arakwiye kwiyumvira yuko aserukira abigeme bose b'u Burundi akaba ari fier comment on dit fier
abiryoherewe ari fier ari umuntu aserukira abigeme bose mu Burundi arinda ku kantu kukagenderako akifata neza afise indero afise kubaha afise kwiyumvira abandi afise ikintu abandi bose abo bigeme bose bariko baramuraba bamukurikire kuko yerekana uko umurundi kazi arinda kubameze agakurikiza imico ndundi ego imico y'ikirundi twebwe twarubaha twacisha bugufi nta wavugira hejuru naho buri umwana w'umwami huye n'umuntu urahaguruka ukamuramutsa ejo bundi narabonye abajene babiri bandamukije bicaye hanyuma ndababwira nti none mushobora kuva hasi ngo mundamutse kandi bakunama oya ntibanyuna barandamutse ntibanyunamye je sindi pati ntibanyunamye mugave hasi ndamutse hanyuma nsha ndababwira nti none ntabavyeyi banyu iyo baje mubaramutsa mwicaye goya rero nanje shobora kuba umuvyeyi wawe haguruka undamutse unyereke ko ufise icubahiro nanje ndakwereka ufise icubahiro ico cubahiro utampaye nshobora kuba umuvyeyi wawe abana bawe ntaco bazokuba hasanzwe ariko harategurwa Miss Burundi numvise muriko murabikurikiranira hafi ni igiki mubona mu Burundi twaba twarateye intambwe mu bijanye n'itegurwa rya Miss Burundi ni igiki mubona kibuze cyo kongerwako si shobora kwishura gutyo kuko sindajayo sindababona ndababonera ku masanamu kugira ngo shobore kunganira abo ba Miss ndinda kubona ingene batambuka ndinda kubona ingene bicara ntanga ingene kubona ingene bavuga ingene kubona ingene bameze sishobora kukwishura gutyo ntarababona abone byo kwisana abari mu ntegura Miss Burundi bariko barategura Miss Burundi bo barakurondeye baragusolicita bakubaza icyo bambajije yaba barakimbajije mba naragiye gusanzwe uri na ambassadrice itinérante ndi ambassadrice itinérante y'u Burundi mu bihugu byose sindi ambassadrice y'aba Miss Burundi je nserukira u Burundi bwose comme quelqu'un qui a de l'expérience oui mais yaba barambajije nari kugenda kubara nakaye kamaro nyamukuru mwamwibaza Miss Burundi amaze kwerekana yuko igihugu cacu c'u Burundi gifise trésor n'aba trésor resigire no bivuga mu kintu ubutunzi bwama ubutunzi bw'igihugu yego no patrimoine yego hanyuma n'umuntu wo hanze amubonye avuga ati mbe Burundi ni hehe Burundi bumeze gute en fait bajya n'aba ambassadeur cane b'igihugu cane ya jeunesse y'igihugu nk'ubu bishyize muri finale bakaba solicita mwashobora kubitaba nubwo mu majonjero batabahamagaye ego nuko nzosubira inyuma mu minsi 3 sinzi ko bazoronkwa tuyage rero nk'umuganwakazi yatugendeye muri 2005 mwarasohoye igitabo Princesse de Hugo kubera kijya titre ni Hugo urugo rwo mu Burundi ego kuko mu rugo niho baguhindero niho bakwigisha utuntu twose mwishuri ugenda kwiga ibiharuro gusoma indimi muga mu rugo niho abavyeyi bakubwira ati cara ngaha ndakubwira ibi nibi kugira ngo iyo ndero kavukire ya ndero kavukire yava mu rugo aho nanditse la Princesse de Hugo nuko muri 93 aho haba intambara muravyibuka yego hari imfuvyi nyinshi cyane jewe nkibaze rero nti kuba imfuvyi sigikomere wabuze ubuvyeyi mugandi bishobora kukubuza kuduga mu buzima kuko nanje umuvyeyi umugano kamatari baramwishe hanyuma nkibaza nti nta muntu ashobora kuba fonctionnaire en amour cyo nshaka kuvuga umuntu akora muri orphelinat aza 8h akataha midi akagaruka 14h agasubira agataha 17h urukundo rushobora kurugira nkuko uri fonctionnaire niho rero nca nibaza yuko uwo mwana twamuronderera abandi bavyeyi kuko muri gwa rugo nyene abo bavyeyi bakemera tukabaha umwana umwe canke babiri bakabarera twe tugafasha
nyene urugo kugira ngo abana bose bangane. Mwotubwira ku bijanye Royal Bridge Society kubyerekeye Royal Bridge Society. Hariho ishirahamwe Royal Bridge Society mwe mwatoye ikimenyetso c'ingoma nk'umwigeme kumbure sinzi ko mwo Royal Bridge Society. Royal Bridge Society? Yeah. Ko noba narabigiyemo. Ego. Vy'ingoma. Oya baratoye nk'ikimenyetso c'ingoma mu gihe umwigeme asanzwe ari mu bantu batemerewe kuvuza ingoma mu Burundi. Sinzi ko ari cyo mubiziko. Oya je ndibuka yuko nigeze kubona aba demoiselles bavuza ingoma. Bibibaho. Kirazira. Kirazira ni ikintu kizira ku bintu bibiri. Ingoma ziraremereye cyane physiquement ku ingene umushinga ntahemeze umuhungu canke n'umwigeme yibafise le coup izo silime kugira ngo bafise 80 kilo ibiro 180 ku mutwe ico ncambe ica kabiri ariko arakubita ingoma ubona amabere yiwe gira gutya nibibi cyane donc ingoma abafasoni barazumvira tibazivuza. Ego nta mu model abura wa mwinspire mwebwe ninde yabenspire muri carrière yanyu kubera iki? Rosa Parks yari mannequin ni mwibuke Rosa Parks ni batanguye grève muri mu mabus aux États-Unis abo bari bavuze ngo abirabure ngo ntibashobora kwicara muri bus hamwe n'abazungu. Rosa Parks arampa kuva hasi ni mwibuke ahamwe Martin Luther King baciye bagira marche Rosa Parks niwe inspiration yanje. Ego bamwe wa Miss Burundi kera mu ba modo nka Anne Marie Ndenza ko yashoboye kuja kwisabuni n'abandi bakaba brand y'ibintu kanaka muga mu Burundi mengo ababa brand bakabamanika ahantu si kenshi cyane biba mwibaze ko byo biva kuki? Kera competition nini cyane kwisi yose harura les hindous 1,3 milliard raba les américains raba les n'ibintu vya internet isi yose iri hamwe cambere nuko muri bijya bihe hari twari bake cyane hanyuma n'ubu munsi rero aho kugira ngo twiyumvire yuko bose bazoja ku masanamu y'Iburaya nibiyumvire kuja ku masanamu azokwira Afrika yose basi nongahe Burundi bituri 14 millions si ja ku isanamu aba 14 millions bogi sanamu ya kuba umumodo w'umwirabure wa mbere kuba umumodo wa mbere w'umwirabure kazi mu Bufaransa nikiye kigwa byaguhaye? Erega kuba model urinda ni ikogwa gihambaye cyane urinda kwama uri kwisaha ntuceregwe ntutukane ntiwibaze yuko utabandi baguhaye impuzu urayambara ntuja kudiskuta urashobora kuvuga ati nk'ishati no banambaye ngize gutya ntibimeze neza kugira ufashe le styliste kugira corrija c'est nakazi urinda ko ufise vya biro watanguriye ko nibirinda ko ufise ukusa ntuhindura n'ibintu bigenda ku murongo ni nk'umusozi ibintu bigenda ku murongo ivyo rero utabikurikiranye ako kazi dushobora gukora ponctualité absolue. Nk'umwe ari mu muryango w'abaganwa mwamufitaniye imigenderanire yihe n'abaganwa mu muryango wose mu ntumbero yo guteza imbere igihugu? Warabivuze umuryango rero turavugana turabonana muga mu muryango harimo bamwe mutabana hafi abandi birashoboka ko mutumvikana ntimushobora kumvikana ngo nuko murabaganwa murinda kumvikana ya mugabo turubahana cyane ico kintu ngira nta mugano n'umwe adafise kubaha uwundi no kwicisha bugufi hanyuma je cyane novuga yuko je ndi Murundi kazi. Hariho bamwe mu baganwa kumbure bidogera ko ku ntunganyo
y'ukuntu bimeze bivanye n'ukuntu igihugu kirongowe par quota ethnie bamwe bako bakumiriwe mwe mu bivuga ku iki jewe umukuru w'igihugu yaranteye iteka angira ambassadeur si angira ambassadeur azineza uwondi nuza kuvuga iki atari kumushimira yuko yabonye ko ico gikorwa yampaye ndagikwiriye yakimpaye ngo nuko ndumugana yakimpaye kuko yarabonye ivyo narakoze kuva kera nkorera Burundi niko nibaza au fait kuri la question du quota ethnie mu la charte de l'unité nationale amasezerano yarusha abaganwa barabibagiye ego barabibagiye nuko ababijejwe baraza kuraba igituma babibagiye mugabo umuntu akoze ikosa akavuga ati iki kintu narakoze ikosa iryo kosa bararikosora mugabo Jesse ivyo bintu n'ukuri Jesse ndabijana ego muri 2012 muri mu bantu batemeye yuko bisigarira by'umwami mwambutsa ko bitahukanwa bigahambanwa iteka mu Burundi ni kubera iki mutavyemeye jewe si n'abantu benshi ni jewe navyanse ni jewe nitwaye ni jewe nabikurikiranye gushigaho tribunal yo mu Busuisse ivuga yuko impa raison le tribunal suisse kubera iki kuko utemeye utubahirije ikintu cashizweho n'umwami ni nk'umuvyeyi utubahirije ibintu umuvyeyi yavuze nta kintu ubaha umwami mwambutsa yari yasize testament avuga neza ko adashaka yuko ibisigarira vyiwe bizi mu Burundi canke no mu kindi gihugu avuga ashimira Ubusuwisi bwamuhaye ubuhungiro hanyuma ahantu bari bamuhamvye ntimwibagire ko yaritavye mu Kirundi hari ijambo bavuga neza kwitaba Imana ngo ushengera yashengeye yego c'est très joli ngo yashengeye muri 1977 umuntu yashengeye muri 77 bakaja kumuzura muri 2012 ivyo bintu bashaka kuvuga amaguverinoma yose yarabizi neza yuko mwambutsa yari yasizeho testament kuva kuri Micombero gushika kuri Bagaza n'abandi bakurikiye okay hanyuma kuri jewe nagwaniye iteka ry'abarundi bose n'iteka ry'Uburundi n'iteka ry'umwami iteka ry'abarundi bose n'iteka ry'igihugu guhambanwa iteka mu butaka bwa Mwezi Gisabo nta rugamba sesero arabashibibaza ko wewe urazi aho Mwezi Gisabo ari hano bita mu nganzo okay ari ikigabiro c'Umwezi Gisabo kiri ni Muramvya kuri minoterie toilette z'abakozi bo muri minoterie ziri munsi y'ikigabiro ca Mwezi Gisabo muragenda kura ivyo bintu birashobora kumvikana baje ico kibazo ndakibajije nka ambassadeur itinerant murashobora gushikiriza kumbura icyo ryanyu barishika kure muravyumvise namwe Mwezi Gisabo yose qui a lutté contre les esclavagistes ego Mwezi Gisabo yasinye le traité de Kiganda Mwezi Gisabo nitwaba turi ngaha uwo munsi nuko en fait Mwezi Gisabo ndakeka yuko ari umurundi wa mbere yagize ama negotiation niwe yicaranye n'abadagi akavuga ati tuhagarika intambara ego kuko abadagi bari bafise imbunda abarundi bari bafise amacumu hanyuma aritegereza bamaze kwica abarundi benshi avuga ati ibyo bintu sinobishobora sinomara abana banje arasinye traité ico kigabiro rero ico kigabiro ushobora kwibaza yuko les toilettes y'abawuvriye iri munsi ico kigabiro ushobora kumva umwami yagwaniye imyaka ndwi imyaka indwi contre les colons absolument yego cyane arakwiye ico kigabiro ciwe kirakwiye kuba ikintu trésor y'igihugu site touristique canke non un trésor turayisangiye twese site touristique udafise ibintu uja kwerekana vyiteka uwo muturista azogenda
aha ico shaka kuvuga nuko mwebwe gwaruka rw'abarundi nimwisubire ko musubire kuraba neza mwimotereza uburundi ngene bumota neza ivyo bintu mubonye aho biri namwe mubivuge mubikorije murabe aho twogera muri histoire y'u Burundi haravugwa bimwe mu patrimoine vy'igihugu byo babyaranyegejwe nkavuga nk'amatambour sacré Kagenda na Rukinzo mwoba mubivuga ku iki kuba Rukinzo iri Gitega Rukinzo iriho Kagenda nayo Kagenda urabaza abari bafise les secrets amabanga nditubizi iyo nshaka ntayo narondeye mugabo ntaho dufise tuyishira kuko la musée yacu y'Igitega irashaje nivyo rero turinda kugira ngo dusubizeho dusubire twubake le musée ico kintu ni ikintu mukuru w'igihugu yifurije n'ivyo yantumye n'ivyo nyene hanyuma nitwamara kuronka ahantu tubishira tuzoza kubizana mushikije yuko Rukinzo yabihari Rukinzo iri Gitega Rukinzo yari ngoma bavuze mu gitondo no ku mugoroba nijejwe ibikorwa by'umwami oya ego no Rukinzo cenga ni nka drapeau national Rukinzo yari réveil kera nta masaha bari bafise iyo ngoma yaravuzwa mu gitondo ngo vyukugabe mwami Burundi vyukugabe n'abanyagihugu bose bakaca baza bagaja mu buzi bariko barakora ku mugoroba bagasubira kayivuza yerekana yuko hageze kuja kuryama kuko ejo n'undi munsi w'akazi Rukinzo iri mugantira habona kumbure ibi abanyamabanga muri mizi Kagenda nayo Kagenda oya ntavyo nzi sindayirondera muga hari ibindi vyinshi dufise hariho n'ibindi vyazimanganye n'ibindi kumbure bivye canke bagurishije dusigaranye urunyerere rumwe gusa muri musée y'Igitega kera abamikazi abaganwakazi n'abandi bantu bafise uburyo bambara imirenga ku maguru kuva ngaha gushika ngaha nosigura ko ico kintu yari banque yari berbe ashaka kugura inka ntiyagura inka imwe yagura nk'ijana akasha kora zanyerere akashagura izomba ni still caisse de pan nta myaka iheze peut-être nk'imyaka 3 canke 4 hariho umwanditsi w'umubirigi Dodo White rero kwandika igitabo cuko ububirigi bushobora kuba bwaragize uruhara rukomeye mwigandagurwa ry'incungu y'ukwikukira gwa gasore mubivuga ku iki mwebwe birashoboka hariho abantu babijejwe bariko barabikurikirana muga ikintu je niboneye n'amaso yanje no kubwira nuko mushiki wa Kajorgis yishe gwa gasore ahambwe mu kibumbu imwaro mu kibumbu ego muri cimetière iri munsi y'isengero niho tombe yiwe hari abarundi benshi babizi oya kubera iki kuko abarundi ntibacibuka histoire yabo tutayibutse tuzozimangana je sinzi genero bivuga mu kirundi tutabungabunze akahise kacu ntituzomenya iyo tutuja hariho n'abareka gutanguza ibintu vya contribution à la réécriture de l'histoire du Burundi nigiki waha nk'intege biri ngaha réécriture gusubira wandika iki ibintu bigaragara nimubaze babatama bahabaye nimubaze nibarondera ho gwa gasore yabo nayo gwa gasore yabamwe barabara yizehe yakuriye he yaba hari umuntu abizi mukatwa amatugeza le 13 octobre kuri muzo kujana amashuka ntaworondera ho yaba ibintu bemije ahubwo ahandi hantu heze cane mwese ndabasabye muze mugende kuharaba n'impotsa abahamba bamikazi abamikazi ntibabahamba abagabekazi cyane abagabekazi umugabekazi ni nyina w'umwami umwami na nyina n'umumama na mama w'umwami ntibabahamba barabafima ngo babashira
hajya mu nzu z'ikirundi hamwe bashira ku rusenge ngo bubaka nk'urusenge yego hanyuma hariho uruzi ngo urwo ruzi rwogamwo abami umwamikazi yapfuye yashengeye yava imuramvya gushika hajya mu Rusaka akaja bakamwogereza muri iyo rivière aje kumwoza ngo bakamwambika intuze depot de zèbre canke depot bakamwambika bakamusiga ngo amavuta menshi cyane bakashiramwo imbazi ibintu bimota hanyuma bakamushira kuri urwo rusenge bakaca badomeka akariro gatoyi bikamara amezi 3 akayonga neza akayonga n'amagufa yiwe yose akayonga hanyuma niho baca batera igiti kubera iki kubera kuko batashaka yuko baza gufata ayo magufa yoba yasigaye ngo baje kuyagirisha ibintu bitatu Burundi turi igihugu conyene kwisi yari ifise iyo rituel le seul pays au monde l'Égypte barabagira des momies en Inde barabaturira abandi barabahamba u Burundi barazimanga hakaboneka amavuta oya barazimangana neza kugira bakaje batera igiti ni bijya biti vy'impotsa rero ibiti vyiza birebire cyubaze rero mama wa Mwambutsa uca wibaze yuko Mwambutsa yavutse en 1912 donc tuvuge yuko mama wiwe yoshobora kuba yarashengeye 10 ans après muri naho yo bari 1920 bintu bene cyangwa bibaze igiti bataye muri 1920 cyangwa 19 gushika umunsi 2025 nabigene kinga ngivyo byose nabyo muzi mutaravya kahise timuzomenya akazoto canke tutegereye aba inararibonye tukababaza yego bakabasigurira naho gusubira kwandika histoire wandika iki ko byose bizwi mugabo abo bandika barashobora kutwibutsa bati aha harabaye iki aha hari iki mwaribagiye mugabo dushobora gusubira kwandika histoire twese tuzi kuko ikintu mudashobora kugwana naho raramo ni histoire kuko l'histoire ni têtu histoire naho uzoraramo ukagerageza kuyifuta n'ibishoboka mais les écrits restent ataho byanditse ego none ibintu turiko turavuga ko kera batandika none ntibyadushikiye mugabo rero ubuhinga bw'ubu turashobora kuvyandika turashobora kubishira mu isanamu tukabifilma turashobora kubishira tukabiskana turashobora kugira ngo abana banyu n'abuzukuru banyu bazoba bazi neza yuko uburundi twari dufise ibintu kuko uburundi ni igihugu ciza cyane ni igihugu gifise ibintu vyiza cyane ni igihugu gifise culture extraordinaire ibaze yuko uyu munsi hariho abantu baza kwiga kuba ubuntu ni ikintu dufise mu maraso yacu abarundi ubuntu umuntu ujya mu ngo ari n'ubuntu siko tuvuga humanisme empathie ibintu bene urashobora kubona yuko abanyamahanga aribo baza gukoresha iyo model twari dufise y'ubuntu twe tutayikoresha ubuntu urabona umuntu ukamuvuga ngo naka ngo nukuri ngo ari n'ubuntu sivyo none nivyo kumbure nakaye kamotera aba historien kugira babandanye pour enrichir notre histoire yego nibandike muga muri uwo mwanya tuje kuraba ivyo bigabiro bya Mwezi bya Mutaga bya Ntare turabe ingene tubisakarira neza tibizimangana n'impotsa hose impotsa neza yego n'ubwami bw'ububirigi bwo gushikiriza yuko bwiteze gutanga nk'indishi yakababaro ku mabi bo barakoze mu gihe cy'ubukoroni mwe mu bivuga ku iki niki kumubona twose ububirigi saba abanywanyi banyu bariko dukurikirana umwe wese atange ide hariho ama-archive hariho ama-discours abitse twe tudafise ku ntibashobora kuduha des archives n'ivyo arivyo byose tudafise aho tuzobishira
turinda kubaka d'abord le musée hanyuma tukaba dufise neza aho tuzobishira naho twoza kubisaba ubishira he nta hantu na hamwe dufise le musée de Gitega yubatswe en 47 amadirisha yarabunzwe urashaka kuza kuzana ikintu ahantu hari amadirisha abunzwe ukagishira no turinda kwisubiramwo turinda guforma le personnel hakora kugira bamenye toutes les techniques de conservation etc hanyuma ivyo bintu bizozana ego dusanga turi mu kwezi kwahariwe abakenyezi n'ubuhe butumwa woha ugwaruka rw'abigeme kumbure mu bijanye na notre histoire mu gukunda igihugu n'ibijanye n'imico kama iranga abarundi kazi ikintu ca mbere nobwira ugwaruka rw'abakenyezi cyane cyane bajya batobaje bige kuvuga oya hahandi bakubwira ngo tuje hajya ngo giriki uti oya cincamo droit de veto oya no babe ntibagira ubwoba hariho amaskandale twumva hirya no hino turacafise ubwoba bw'abashinga nta turacafise ubwoba bw'abahungu turacatinya abakobwa baratinya ico rero no bahanura mademoiselle ndabasabye mwige kuvuga oya niyabara kuvuga oya bazomwubaha kubari mwihigano rya Miss Burundi n'ubuhe bariko barahiganirwa muri demi finale pour le moment ndetse n'abazoyitwara emwe ndabifurije yuko muri abo ba Miss Burundi hazovu umwe aba Miss Monde ico babifurije kugira dusire kuronka undi murundi kazi aserukiye nka wewe wa mbere mu bamaneke ku isi kumbore oui je natanguye atamuntu numwe ashobora kwibaza ko ivyo bintu bibaho cyangwa bishoboka mugabo namwe nkunda Burundi ico nari ushobora cyose naragikoze n'ubu ndashishikara nifuze yuko hozo uwundi andusha turabona baratanguye abitwa ba Greta baba mbere mu Bubiligi mu bijanye na Enabel sinzi ko mubazi Dative n'abandi abari mu Bubiligi jemba mu France n'abarundi kazi beko ratsindira ubushimwe hanze mu Bubiligi ni bashishikare ari umurundi kazi nabonye keza gose gakora Dior chez la maison Dior mu France très joli umenga na kantu Imana yaragafashe iragacapa neza cyane ico nifuza rero nuko abo bamise bose hatsinda umwe rero niyatsinda ico ndamwifurije nuko agerageza azondusha ubundi butumwa woha la jeunesse burundaise en général la jeunesse burundaise nobabwira ndabasavye mwisubireko mwubahe mwicishe bugufi mukunda igihugu mubane mukundane ni nka match ya foot y'umupira ushobora gukina umupira uri wenyine mwenda kuba muri equipe cohesion ni cohesion sociale nuko ntazi ibintu bivuga mu kirundi ne gushiranako basi gushirana bige urukundo ubwo rukundo baca bakunda abavyeyi babo bubahe abagenzi babo bige neza muga ntibibagire yuko indero kavukire iva mu rugo ibindi byo hanze twese ndi tuzoba president twese tuzoba ministre twese tuzoba des avocats twese mugabo twese turashobora gushishikara ikintu twumva dukunda imyuga nabonye abantu ejo bundi bafise ikinga bakoze n'imbaho bashirako pneu yaheze y'ikinga n'isumari akawusunika n'ibitoke hari inyuma ntawuja ko mugagasunika urumva arafise ubwenge bwo gukora ikintu cyo mutuma ashika imbere abo bantu barafise imagination nyinshi cyane ikintu bakwiye nuko baba entouré bakabafasha mu mashuri kwiga les métiers ubuzi butandukanye kuko amatalent menshi cyane ariho muri iki gihugu no babwire rero nta kintu baza kugutamika wicaye
va hasi urondere ukore uzoshika ushaka. Tubandanije ku murongo mwiza imana niyabaha niyaduha ubuzima tukaba tukiriho vision 2040 2060 Je suis nzoba kubera iki nagize gute nzoba 2040 c'est 2040 dans 15 ans peut-être 2040 mais 2060 non 2040 ndizigiye yuko tuzoba dufise amabarabara meza ndizigiye ko tuzoba dufise amashuri meza ndizigiye ko tuzoba dufise umuyaga nkuba ukwiye ndizigiye yuko aya mahoro azoshishikara nk'uku turimwo ndizigiye yuko ata ubushomeri buzoba buriho ndizigiye ko abantu bazoba bakundana ndizigiye ko ivyo bintu vy'abahutu abatutsi n'ibiki bizoba vyarabuze. Madame la princesse turabashimiye cyane nanje ndabashimiye twizere ko nitwasubira kombure kuronka ibakwe tukabatumira muzotwitaba n'ubundi nabitavye ego cyane murakoze ngira ngo ikirundi canje kizoba carahindutse gato enfin ubu ndi muri formation oya urakizi ndi muri formation inshuti ntamwe bakunzi b'ikinyamakuru cyo cyisa n'abamedia ni hano kiganiro de profile kirangiriye ndize mwumvise byinshi bijanye n'umwigeme n'iterambere ry'umurundi kazi n'iterambere ry'uburundi ndetse n'akahise k'imico kama yacu turabashimiye cyane.